Buenos días a todos. Stade Santiago Bernabeu, stade yari yuzuye Real Madrid nkuko benshi babita. Uyu tuvugana si yundi ni Killian Mbappe, wahoze ari kapitene w'ikipe y'igihugu c'Ubufaransa Paris Saint-Germain PSG. Kwa kabiri igenekereza rya 16 mu kakaro neza na neza igihe cy'isaha 12 z'umutaga i Madrid niho yakirwa muri Real Madrid ku mugaragaro imbere y'abakunzi b'uyu mugwi bagera ku 80 ndetse n'igihangange Zidane akaba ariho yari yibereye. Twibutse ko mu mwaka wa 2021 Real Madrid yashatse uyu mukinyi Killian Mbappe ariko yigumira muri PSG ko yemerewe ibintu byinshi, yemerewe amahera menshi, yumvire namwe imiliyoni 50 z'amayero ku mwaka hamwe n'agaprime d'encouragement kari hagati y'imiliyoni 100 n'imiliyoni 300. Izi miliyoni zose yarazemerewe ndetse nkuko nabandi bari kubigenza. Mbappe abura ahitamo kwigumira i Paris, ahitamo kwigumanira na Emmanuel Macron. Ariko ntihagiyemo ingufu za economy cyangwa ingufu z'ubutunzi gusa, hagiyemo n'ingufu za politike. Rero uwo mukinyi yagiziwe ko pressure, yaronze pressure nyinshi, abura yabuze amahitamo kuko uyu mukinyi yakuze yifuza gukina muri Real Madrid, ariko kubera amafaranga, kubera prestige, kubera ibyo bamwemereye, ahitamo guheba indoto ziwe yigumira Champs-Élysées kugira sinze ko kwari gushimisha abategetsi b'Ubufaransa cyangwa kwari gushimisha abakunzi ba Paris Saint-Germain. Ariko mu by'ukuri ugerageje kubiraba Killian Mbappe yararyohewe, warabona yuko mu maso ari yarafise confusion muri we. Ariko rero ibintu byaje guhinduka inyuma y'imyaka mikeya. Mu mwaka uyu mwaka nyene w'2024 mu mpera z'iyi saison twaje tubona itangazo rya Killian Mbappe rivuga ko asezeye PSG. Avuga ko mbere yamaze gusinya contrat yo kwinjira muri Real Madrid, contrat yababaje les Parisiens gushika kuri uno munota. Mbappe yahevye ivyo Paris, ivyo Ufaransa bwamwemereye harimo amafaranga menshi, ahitamwo afata umwanzuro wo gushira mu ngiro indoto ziwe zo kuja muri Real Madrid. Ariko nubwo les Parisiens n'abakunzi ba Paris Saint-Germain bababajwe no kugenda kwa Killian Mbappe muri Real Madrid, kurundi ruhande iyi nkuru yashimishije benshi cyane abakunzi ba Real Madrid kuko bari baronse umukinyi w'igihangange, umukinyi amaze gutahana Coupe du Monde ya 2018, atahana UEFA Nations League ya 2020-2021, atahana Ligue 1 McDonald's yo kuva muri 2016 gushika muri 2024, atahana ibikombe bine vya championnat y'Ubufaransa, atahana ibikombe bibiri vya La Liga, ika n'ibindi byinshi uyu mukinyi yageze ko tutovugira ngaha muri no video ngo tubiheze. Tubibutse ko umugwi yinjiye muri Real Madrid ni equipe dasanzwe, n'umugwi dasanzwe ndetse umukinyi wese wo kwisi yipfuza gukinamwo. Aha hakinyemwo Zinedine Zidane, hakinamwo umunya Portugal Luis Figo, hakinyamwo umunya Brazil Ronaldo, hakinamwo umwongereza David Beckham, hakinamwo Cristiano Ronaldo, hakinamwo Karim Benzema n'abandi. Ubu agiye gusanga Vinicius Junior, umunya Brazil akiri muto, ahabwa ndetse amahigwe menshi yo gutahukana Ballon d'Or uyu mwaka. Asanze kandi abandi bakinyi bibihangange muri Real Madrid nka Jude Bellingham, Rodrigo, Eduardo Camavinga, Rudiger n'abandi ba star tuvugira muri no video tubaheze.
Real Madrid yatwaye championnat d'Espagne inshuro 36, itwara Coupe d'Espagne